Mwahisemo neza kugumana na televiziyo Isanganiro, tubaramutse banywanyi ba televiziyo Isanganiro, tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingorane zazingamitse Uburundi zaturutse ahanini ku ndongozi zerekanye umutima wo kwikunda, biri mu ijambo umukuru w'igihugu yarashikirije abarundi kubw'isabukuru y'imyaka 61 iheze Uburundi bwikukiye. Hagati aho ngo guharanira amahoro ku barundi bose ngo byofasha mu bijanye no gutsimbataza ukwikukira, bivugwa na Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura hahimbazwa iyo sabukuru kuri uyu wa gatandatu. Abanywanyi 11 b'umugambwe CNL bahagaritswe muri uwo mugambwe bariyamiriza ingingi bakura mu nzego z'uwo mugambwe yafashwe n'umukuru wawo kuwa 28 ukwezi gushize, bagasaba ko hoba ibiganiro. Ni nyuma yaho bakuriwe muri ayo mabanga bagirizwa kwigenza nabi mu mugambwe. Nayo ibiciro byagabanijwe kugera ku bice 50 kwijana kuva kuri uyu wa mbere Mukakaro ku bagwizatunga bakorana na televiziyo Isanganiro. Imvo itangwa na Charles Makoto, umuyobozi mfata kibanza wa radio televiziyo Isanganiro, ngo nugushaka guhimbariza hamwe nabo bagwizatunga imyaka 2 iheze televiziyo Isanganiro itanguye imirimo. Idonido ni muri ano makuru, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Dusubire tubaramutse tubahe n'ikaze muri ano makuru. Ingorane zazingamitse Uburundi zaturutse ku ndongozi zerekanye umutima wo kwikunda, biri mu ijambo umukuru w'igihugu yaraye ashikirije abarundi kuri uyu wa gatanu buca hahimbazwa imyaka 61 iheze Uburundi bwikukiye. Evariste Ndayishimiye asigura ko umurundi wese abwirizwa gukingira ubutunzi bw'igihugu. Icazingamitse Uburundi rero nuko habaye agatima ko kwikunda mu ndongozi zikibwira ziti ko ari jewe nteretse nsoma umusa munini nongere nsomya mushaka. Mbere umuntu abiravye ivyo nivyo nkomoko y'injyane twaciyemwo. Ntihagiye ubesha ngo amoko niyo nkomoko y'injyane, kuko hari ibihugu bifise amoko menshi kandi ntibaryane. Itunga ry'igihugu ni rusangi, nico gituma rikingirwa na bose. Ibwirizwa shingiro rirutegeka mu ngingo yaryo ya 69 agace ka mbere k'amatungo y'igihugu ategerezwa gusonerwa no kubahirizwa. Umuntu wese ategerezwa kuyitwararika no kuyakingira. Umurundi wese ategerezwa guhagararira amatungo y'igihugu kuko ni gwiwe. Rirutegeka kandi ko umuntu wese yononye itunga ry'igihugu mu kumenagura canke mu gusambura, mu kurya ibiturire, mu kunyuruza, mu gusesagura canke mu gukoresha ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwo konona amatungo y'igihugu ahanwa hakurikijwe amabwirizwa. Ni ingingo ya 69 agace ka kabiri. Muri iki gihe duheruka kuraba urugero abarundi batunze ko vyaraduhaye icigwa ko hakiri abarundi bakiririmba igihugu ariko bacanka. Kubona nk'umuntu yakuye amahera muri banki akagenda akanyegeza muhira gushika ahabora, nk'uwo yarakwiye igihano c'akarorero kuko amahera sayiwe, amahera na y'igihugu abagwawe uriko urayakoresha uyicaritse uburiko uhomvye igihugu. None rero abo bantu migambi nibayashire mu mabanki, bene migambi bayakoreshe, nawe hageze ko uyakoresha ugenda uyatore. Bobo bazoba baguranye ariko wewe uzoba utwaye gwawe. None rero turategereye icarico ituga ry'igihugu. Kuriduza no gukora, tukimbura tukaronka ivyo dushora.
nico gituma urupimo rw'ingene igihugu cifashe baraba urugero abantu bashoye kw'ivyo bimbuye. Ivyo navyo bibonekera ku mahera ari mu bene gihugu no mu yari mu kigega c'igihugu. None bazomenya gute urugero igihugu kiriko amahera abitswe mu bifu vy'inkono? Mubimenye neza, Uburundi buratunze itunga kama, ariko mu gihe tutazoba turarihingura ngo dushore, tuzoguma duharugwa mu boro bo gufashwa. Nico gituma kubera agatima ko gusega kizizi abarundi batari bake banyegeza itunga ryabo kugira bagume basega. Abandi nabo kubera ayo matungo bayarose baciye mu nzira mbi baguma bayanyegeza. Ariko nagira ndabamenyeshe ko abanyegeza amahera ari batera ice y'igihugu cabo kikaguma kigayitse kikabura ryateka nitekane aho babonye umurundi hose bakabona ko yagiye gusega. Kuri uyu wa gatandatu rero niho hahimbajwe isabukuru ya 61 Uburundi bwikukiye mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori bikaba vyahagarariwe n'umukuru w'igisagara mu ijambo ryiwe. Jimmy Hatungimana abona ko guharanira amahoro ku barundi bose vyofasha mu bijanye no gutsimbataza ukwikukira. Ni inkuru ya Sheila Irambona. Umudiho n'intambo w'ingoma hamwe na defiliye ababurikuyikiye nivyo vyatanguye ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira i Bujumbura. Ibirori vyari birongowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko uyu munsi ushitse arakaryo ku murundi wese yo kwibaza uruhara afise mu guharanira ukwikukira. Kubwiwe ngo harageze ko abarundi bahaguruka kugira baharanira amahoro, ngo ni naho igihugu kizotera imbere hakaba koko ukwikukira. Aha umwe wese yo kwibaza ati mbega mfise uruhara uruhe mu gutsimbataza iyo ntahe yo kwikukira, na cane cane ko benshi muri twebwe ico gihe tutari tuhari. Harageze ko twisubirako kandi twese akantu wavuyemo ko duhaguruka tugakomeza urugamba rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano vyo soko ry'iterambere, naryo akaba atahandi riva atari mu bikorwa bigwiza umwimbu, nawo ukadufasha kuduza ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu. Aho tuzoba turiko turatsimbataza intahe yo kwikukira, tubeho mu mwidegemvyo twese twifuza. Imyaka 61 ikaba irangiye abarundi bikuye intwaro yabakajyanisha miryango. Ivyibonekeje mu birori i Bujumbura nuko vyaranzwe n'abitabiriye bake. Televiziyo Isanganiro igeze ku ntambwe ibereye mu myaka 2 imaze ikora, nubwo intambamyi zitabura. Bishikirizwa na Charles Makoto, umuyobozi mfatakibanza wa radio Televiziyo Isanganiro, amenyesha abagwizatunga ko na hamwe n'abashaka kumenyekanisha ivyabo kuri iyo televiziyo ko kuva kuri uyu wa mbere Mukakaro ibiciro bigabanijwe ku bice 50% mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 2 iheze itanguye gukora. Kwigenekerezo rya mbere Mukakaro aho televiziyo Isanganiro yatangura gutanga amakuru. Imyaka 2 rero iyo umwana avutse amaze imyaka 2 bageze mu gihe cyo gutangura gutambuka, hariho kwavura gutambuka bigoranye, amagatangura gushimika no gushingura ikirenge. Novuga rero ko muri televiziyo Isanganiro uno munsi tugeze muri cage cyo gushingura ikirenge no gutambuka. Twarakoze ibitari bike kandi birashimwa nabo dukorana n'abitura igisata ca televiziyo Isanganiro. Uno munsi ntidukekeranya yuko turiko turatera intambwe mu kubashimisha gusumba. Ngo hagati aho n'ibibazo birashika bikaboneka, ibibazo bishitse bijana n'inyishu, ibibazo biraboneka mu akabitorera inyishu. Novuga rero ko televiziyo Isanganiro iri ku ntambwe
by'ukuri yo guhaguruka no gutambuka no intambwe ishimishije kugira ngo ibandanye ikora mu gushimisha abayitura abayihurumbira. Ibibazo twagiye turagira rimwe na rimwe wasanga bijanye n'ibibazo by'ibikoresho na cane cane, aho usanga ibikoresho rimwe na rimwe bidahagije, nk'iyo umuntu asaba ibikorwa nka 5-6 byo gukora icyarimwe ugasanga kumbura iki canke kiriya kirakeshe. Ivyo navyo n'ibibazo nibaza tugenda turatorera umuti uko iminsi igenda, tugenda turabitorera umuti bukebuke, nta uvuka rimwe ngo ruzure ingozi. Televiziyo Isanganiro twifurije yuko yobandanya ikora itera imbere, nk'uko ibibazo biraboneka n'ivyo mugabo gikuru n'ishaka. Iryo shaka rero turabibona mu bamenyesha amakuru bacu bo kuri televiziyo Isanganiro, kubatera intege kugira ngo bakore ibikorwa bishimishije, babandanye bashimisha abadukurikirana. Nkanahamagarirana na cane cane abafise ibikorwa bitandukanye byo guhayanisha. Ndabibutsa ko televiziyo Isanganiro yashinzwe ku bwabo kugira ngo ishobore gushikana kure ibikorwa bariko barakora mu kuvyerekana bitari mu majwi gusa ngo biri no mu masanamu. Ivyo rero tukanagira ko tunamenyesha yuko muri kino gihe turiko turahimbaza imyaka 2 televiziyo Isanganiro itanguye, tugiye gutanga n'akarusho bazozana ibikorwa vyabo kugira ngo babimenyekanishe ngaha, aho tuzobagabanya ibice bishika ku 50%. Nako rero kamo dutera abagwizatunga afise ibikorwa bitandukanye bariko bakora mu Burundi bikwiye kumenyekana, kumwe wese ku rugero ariko yumve yuko hawe ikaze muri televiziyo Isanganiro kugira ngo tumenyekanishe no gushikana kure ibikorwa bariko barakora. Mu gisata ca politike tubandanye ano makuru. Abanywanyi 11 b'umugambwe CNL baherutse gukugwa mu nzego nkuru z'uwo mugambwe kuva kwa 28 ukwezi kwa ruheshi. Ingingo yatewe ko umukono n'umukuru w'uwo mugambwe ikaba yerekana ko bagirizwa ko bagiye hamwe mu kwanka ibiheruka kuva mu manama yatunganijwe mu mezi ya ntwarante hamwe na ndamukiza. Simo Bizimungu, umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, avuga ko abo banywanyi batigeze basaba ibiganiro mu buryo bugaragara, agasigura ko kubakura mu nzego bije inyuma y'ico yita ukwigenza nabi mu mugambwe. Iyo ngingo rero yafashwe kuko hari vyinshi abo banywanyi bagiye barerekana kuva mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2022, aho bagiye barerekana ingendo itabereye indongozi yo mu rwego rukuru rw'umugambwe. Hanyuma rero umukuru w'umugambwe yisunze ingingo ziri mu mategeko y'umugambwe, cyane cyane ingingo ya 47, ingingo ya 59, ingingo ya 64 ni kuvuga ko rero abo bahagaritswe kuko bigenjeje nabi muri ico kingo cose. Ariko abo banywanyi bari bamaze iminsi bariko barasaba bati muganire, uno munsi bariko basaba ko muganira ku byo mudahuriza ko, bagira bati ubwo sugutuma bigorana ko muheza mugire ibiganiro mugire ico mwumvikanye. Ivyo twebwe mu rwego rw'umugambwe CNL canke umugambwe CNL, ivyo biganiro bo bariko barasaba ntavyo tuzi, kuko nta kete bigeze bandikira uburongozi bw'umugambwe bavuga ko hari ibiganiro agomba kugira. Ivyo twagiye turabona ni zandikwa zirungikwa muri za mbuga ngurukana bumenyi, izo nazo zandikiwe imbuga ngurukana bumenyi. Ivyo biganiro ntibiheze ngo bikorwe n'izo mbuga. Ivyo biganiro bibaye bihariho bibaye vyobaho, nje ndibaza nti mbega ivyo biganiro bishingiye kuki? Kuva ibi bihe umugambwe wagiyemwo bitanguye, abanywanyi b'umugambwe CNL bari hamwe, kuri abo nabo bafatwa ingingo, gufata ingingo kubera amakosa bakoze. Ivyo ni ibintu vyamaho mu buzima bwa misi yose. Icyo tubasaba no gutahura vy'ukuri, hanyuma bagaruke mu mugambi. Simo Bizimungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL, akaba yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Alain Désiré Bukeye neza. Hagati aho abo banywanyi 11 bahagaritswe mu mugambwe CNL bariyamiriza iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'uwo mugambwe. Mu rwandiko basohoye kuwa 26 ukwezi guheze kwa ruheshi basaba ko hoba ibiganiro.
umushingamateka Terence Manirambona umwe muri bo akaba amenyesha ko basaba ko amategeko akurikizwa. Mu senere umaze kiringo caba amezi 8 uri mu bihe bidasanzwe icuka kibi nico gituma muri ico gihe nta muntu numwe hari muri mukuru w'umugambwe arekuriwe gufata ingingo nk'iyo yo guhagarika bamwe mu bagize inzego z'umugambwe mu gihe izo nzego na cyane ibiro bikuru by'umugambwe bidashobora korana. Hanyuma ikindi kora nuko nta ngingo nimwe iha uburenganzira umukuru w'umugambwe yo guhagarika abagize ibiro bikuru by'umugambwe bafise ikiringo c'imyaka 5 izorangira mu mwaka nawe narimwo kandi akabikora nkuko tugiye tubishikiriza ata kintu na kimwe abagirije. Byo umushikiranganje w'intara mu gihugu yasavye yarategetse yuko ibikorwa byose n'amanama by'umugambwe sene bihagarikwa kiretse inama zo kwicarira ikibazo n'icyuka kibiri mu mugambwe. Rero biratangaje ko ingingo nk'iyo igafatwa n'umwe mu bari mu bibazo basangiye ibibazo kandi nkuko twabishikije mu itangazo twashikije teki 26 kuno kwezi twari twongeye kwibutsa umukuru w'umugambwe yuko nyabuna yohamagara agatuma ko inama yo kuzimugambwe batowe mu ikoraniro kaminuza 2019 kugira ngo bicarisha cuka kiri mu mugambwe kandi kimaze igihe kinini cyane. Ivyo bakabikora bisunze ivyo umushikiranganje ajejwe itunganya ry'imigambwe yasavye umugambwe. Twibaza rero timbega iyo ngingo yarayifashe yoba ari inyishu uvyo abo baharanira ihurezo y'amategeko bari basavye. Ivyo tubona rero kuri iyi ngingo eka nta kindi tubona inkurikizi zavyo ni nkuko umengo hari intumbero yo gusambura umugambwe. Twebwe nta kindi dusaba ca kindi nyene ko twatanguye tubivuga none ko tubivuga dusaba yuko amategeko y'umugambwe yoba. Rero no duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.